Yesu ashimwe. Nitwa Nibitanga Boaz, nkaba ndumukinyi w'amareresi n'Ivyese Kristo, bakaba bantazira Bobo Kijege. Hama ndafise message yawe y'inundwi, nayo akaba ari ijambo dusanga muri Bibiliya mu gitabo cy'Abanyefeso igice ca 4 ku murongo wa 32. Haravuga ngo mugiriranire neza, mugiriranire imbabazi, muharirane nk'uko Imana nayo yabahaririye muri Kristo Yesu. Iyi ni message yawe y'inondwi, nayo ikaba ifatiye ku ijambo guharira. Hari umuntu yababaje umutima wawe kandi aranakomeretsa umutima wawe ku buryo uvuga ngo sinzo kwigera ndamuyibagira mu buzima bwanje bwose, ariko harira umenye yuko hari ivyawe vyaboshwe, hari imigisha yawe yaboshwe, kandi hari amasezerano yawe utari gushikako bivuye ku kuntu vyanse yuko uharira. Ahuri siho wagenewe kuba, hari ahandi harushirijaho. Rero ugurura imigisha yawe biciye mu guharira. Iyi ni message yawe y'inundwi. Yesu abane nawe.